warabonetse nk'uyu mwarose hashobora kuba hariho n'abariko baripinga bazi ko batihanye neza, bazi ko abanyabyaha, bazi ko Imana muri bo batayubaha, bazi ko nabo babana batayubaha kubera we, kandi uhava tunaheza atari ingingo afashe ejo ace yabuga umubiri apfe adusanga gihaha. Nawe nyine ugiye ntatsitsa metro twarudu akaduga wasamara ukadumusanga no mu basenzi no mu baki akemera kibusa mu baki akemera kariyara mu baki mugabo atigeze ahinduka akiri wawe. Kenshi rero cyo ndabita sataniste kuko abasataniste rero baciye mu bihugu bibiri. Hari abo mwise abasataniste konsiya, ni ukuvuga niba abantu bakoresha na satani batazi ko bari kukitu kwa satani, kandi abo ni benshi cyane. Akumva mpaka yo umuririmbyi hasi hejuru atabitewe n'uko yakijijwe n'ibintu yaramusumitse, abitewe n'ikindi kintu kimusunika atazi cyacu. Mwari bakamubona nabaho kona ni munyakire n'umama kandi zibatahindutse kandi agahemuka agize ashitewe kumbe inyuma hari satani amusunika. Murangurikirana abantu basaba mufashane wasinzi. Kumbe hariho urutoki ruri inyuma yiwe rusunika. Satani aravuga ngo nashike mu baririmbyi niyatera abaririmbyi aronka ahagarara. Korari gatabangana, korari kamu umwumvikano muke, ibibazo bigatangwa bakiyumvira ibindi biki. Kumbe satani yihagarariye muri wa wundi akamusunika akumumenya kizishaka nimushire basenzi na jewe. Nico gituma abakozi Imana bayisubiye mutwe ko abantu bafite amasabona tugasanga tuba twinjiza abasataniste ibikoresho bya satani mu basenzi mu baki bakagashikayo aje kurata tatsi wewe wumvishaka gusoma kanya mu basenzi mugabo konze yo bimenye wese tutwa yo bimenye none kariruka makamu basenzi azi kwashundaka none ibazo kibiruka ari biki kama basenzi cyo oroshe makura sanga mwica ndaza ubasenzi none byarangwe nababwiye kadusanga umuhamagaro wahishe nari yasamara kera mufumujena nawe umupaka handi wakera mari twabasaho sendi mbere ko abatsima n'abatini ari benshi batoje mu muriro kutoto kose byo byatwibetse kugira ngo hari ikintu kingana kitwinjira. Igihe rero twakinasi bashaka gusanga twinjiza n'abapagani kubera amaso yahumye ingorane zinji yishegeye rwose twazobeka azamujenama kuri yamanyanga yiwe mugabo ntatsatsi yumva so niko gusa nababwiye ngo nabisa abasataniste konsiya batazi bituma basubika kuguma mu mugwi kumbe satani agomba kuzobakoresha. Kera dukeneye umuvuga gutuma azari mwarimu sapagwe twicaranye no mu namashitsi twasoma agatonya niri koti nambaye nawe yabasakaragize atari pasitori kugira ngo imyanya yose ataba ishikirwe ariko ntabwo mwari
nuko abantu binjiye nabi n'abantu muri imbere yanjye munyumve izina rya Yesu munyumve turoye muri nyaka Imana icari catumye duhamagara kwari kugira ngo izina ryayo rigire yubawe igihagararo ciwanje gituma abadayimoni bagira ngo none hari yuba uratera ngo abadayimoni bajya kugendana bite ko ico cari catumye duhamagara kubera iki muri iyi myaka abantu baresha kitamishe baze gute bubaha Imana gute n'ababitange batayubaha abo rero cyane bise abasataniste enkose ntabyazi ko umukozi wa Satani mugabo ni we ni kibazo Satani hagarara n'umukono hagacaza rero n'abasataniste kosya babizi babisinyiye ashobora kuba ari nawe uyu munsi bagutumye ati genda uraba akarere kahandi turagutumye agacazana n'igitero cy'abadayimoni bagaca batanga gutera itiro bagaca batanga gutera gusamara bagaca batanga gutera kwiyumvira umukozi w'Imana kunegura ibiki wewe yibereye aho azicarikako aho bwirira ahava aje kuzimu atange raporo urumva we arabizi neza ati jewe aha ndaha ni umukozi wa Satani uyu munsi Satani yantumye ngaha ejo azontuma ahanaka hirya y'ejo ahanaka kenshi rero usanga inshengero zose zifise abo Satani yazitumyemo bitwa abajejwe aho hantu kandi bizobonekana kandi ibintu vyobonekana numenye iyo biva kubera iki hari n'intumwa za Satani aho hantu abo rero ni sataniste conscious barabizi ashaka kuba yaherekeje kuza mu ishengero mugabo azitumaje hanyuma n'ababigira rero bataboneka bakaza mu miyaga mugabo kasanga afise igitero ivyo birabaho uburyo bwa Satani nakora buritunganya ukuntu biba bisaba ko natwebwe abantu b'Imana turikanura tugahana n'ubwo bubasha bw'umwijima kuko ari ivy'impeho vy'uburyo bumwe n'ivy'ubundi twebwe dukora mu buryo bw'impeho turongora Imana mugabo hariho n'abandi bakora mu buryo bw'impeho bari ku kivi ca Satani ivyo rero iyo badusumbije inkomezi barakonona ibintu iyo natwe tubasumbije inkomezi bagira amagorwa turabibura akarere duherereyemo Imana ikubahwa ubasha kuzimu mugafatwa mpiri Satani akabona ngo ndabananiwe bajya abantu ntibasanzwe barambuje gukora mu mwidegemvyo nawe uziyonja niyomva ndabona ko bitariko biregera muko ngomba kubera abo bantu baba bazi ico bari nico bajejwe nico bari rero ni ikicambere nahereye kugira ngo Imana yubaho ni wewe ubanza kubaha Imana. Amen. Amen. None ubaha Imana ni wewe ubanza kubaha. Umwanditsi w'Izaburi yavuze ngo mwarimbamo mwese himbaza iki? Himbaza Uhoraho. None ibikubamo byose birahimbaza Uhoraho kugira ngo basaba kuraba nabo bazirashikire. Byasabwa ngo aho hantu bazashakana uhafate n'umwanya wo kwiyumvira ni naho hagize ubukristo. Hari abantu bagomba kubyubakira hejuru usanga umusenzi akomeye ubwo batinyuka kikomeye ibyo byubatse ubihereye hejuru uri ku musenyi ubanza fondasiyo base niyo uhera agakiza vise karabi sihirwa wundi hariho ubudasa hagati y'igihe cya kera n'ubu mbega mu mutima ni Imana iriyo Satani kuko Satani abaye muri jewe muri ico gihe bimbamo utubibona ibyaha nico bituma umuntu wese akwiye kuraba ibyo yaba
tubamo ari Imana biragaragara, bibonekera ku mubiri. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo impwemu, ubugingo n'umubiri byose hamwe biziga. Amen. Nukuri bashaka kubona n'umuntu umukizwa acometse akureye nguyu muntu mbere umukozi w'Imana akureye gute? Nunu usanga nabo mwisi bamucika urubanza, natwe mw'ishengero twari tumuzi nk'umukozi, sivyo? Izina ry'Uhoraho rigirene, ryubahwe. Izina ry'Uhoraho ryubahwe. Tubanza kuraba ingene twakiriye Yesu. Nukuri bene da, ntituzohave dukangwa n'ivyo ico turi kirashobora kugukanga kikakubuza gukizwa neza, ukashitiranya n'agakiza ntibisa n'ibindasa, ukacihenda ko jewe sirenga muri bariya ndomukizwa, ko jewe nduyu ndumukizwa. Oya mwemu bwiwe abwirikira impemu zacu ari icabo. Abantu bona guhenda bakaguhenda ikikana gasanga kubera wamenye ingero binyegeza ukarya gikwiye bakabona ishusho mugabo imbere ari habi. Ivyo birakunda mugabo muhera arakwemeza ngo uri umwana w'Imana canke ukazumva neza naho usenga naho nituku naho abantu banzuku nanje ico nkeba mbwira kizwi neza nduyu ivyo abantu bibaza kuri jewe sivyo. Hari ivyumba vy'indani batazi. Nduyu mugabo hemaje kubera ubusanzwe uri mu butatu, iyo communication ni direct biragaruka. Haleluya. Nico gituma umuzungu n'umwirabure bahuye buzuye mpemera baramenyana. Nivyo sivyo? Uwize n'uwutize bakabihurizako kuko ibyo kwiga impemu ntibito namwanya bise ibi byo kwiga no kutiga, ibi ni iby'umubiri, ni byiza mugabo ni ibyaha ntibizoreka. Murankurikira bidufashiriza twifuza ko Imana izobaduha ejo mukaba abantu bakomeye ntibizorenga aha, nawe uzoryama miliyoni n'amariyaridi ntibizorenga aha. Ndababa naho urabatoba naho shaka kube warize amashuri menshi, abantu bose bagenda bafukamiro dogiteri ngo umuntu bageze kwigrade sewa tukiraha urakanga abantu tukiraha bakanga mugabo yabaruzi ubwe niwari ukwiye gukanga abantu uyu munsi gusa. Uyu bugingo bw'iwacu twateze twaravye banyakubahwa ni imyaka 80 70 umuntu atanguye kwiyumvira gupfa. Je natangara abantu bashika imyaka 70 bagatangura kurwana amengo bifuza ubutunzi bifuza ibiki mbega abantu umuntu ashitse ku myaka 70 banarabona ko wamwegereje anyotekereze agomba yibuke mugabo kwanitsa kandi nazoguma ni Satani 80
umuntu wo kuba ngaha ku isi n'uzoba mu ijuru mbiza mu bitandukanye. Nanjye ndagomba kuba umutunzi, ndagomba kuba umunyamushure menshi cyane, mugabo ikintu usengera cya mbere sinibagire ko aha mu isi hafise umwanya muto, mugabo imbere niho hari umwanya. Abantu batabona batahumye ugasanga ariruka n'isi iby'Imana nta mwanya kiyongera kubera isi, agahava apfa atarushye, agaca yimukira atateguye, agaca yakirwa n'ibisigo kubera ubucucu bwiwe. Baba bapfuye ugasanga umuntu w'umwayi wanyu ntakigomba n'abamwegereye nyene yarakakaye bafise amashure bibarakaba yadamaze utuntu kubera abana bose umega abasumba ngaha, agaca yibaza ko komine yose ibonawe wamubwira ngo enda usema ngo yaba umusanga ngo twete ahita twatwimo ibiki wewe urimo byo kuza gusenga. Ikibazo cyari kimwe nuko utazi umwanya wo kuba ngaha ingene ungana n'umwanya niwava muri uyu mubiri. Imana yaraje kubumbabumba ikintu umuntu azobamwo akiri ngaha ku isi. Ibi ni abantu batazi. Nagerageje gukurikirana umuntu, ndamukurikirana kuva akiri mu nda, nsanga mu nda bitagoranye amarayo amezi 9. Nshakakurikirana muri ayo mezi 9 abariko akora iki. Burya umuntu atanga kwita umuntu iyo asamwe, nico gituma abakorora inda babisha umuntu kandi wowe vyagwiriye. Ubu mbere biri mu mategeko y'ibihugu bikomakomeye, mbere bifite amaze w'amategeko azokoresha ku isi ko umuntu atwaye inda atayigomba agira ayikure. Satani agwiza yicaye ntawe uri mugabo, abo bita abamodiyalisite bariko barahindura isi, bariko bagira ikintu, bariko isi bariko bayigira indinganizo. Mu gifaransa bavyise ngo nouvelle ordre mondial. Isi bariko bayigira ukundi kundi itagimetse. Umuntu bamushira hejuru, Imana bakayaka icubahiro cayo. Uyu munsi hagati hari umuntu jewe nabigeranije no mu vyahishuro Yohana 13 kiya gikoko ncatwara wa mutwara zo kwa isi yose azobakoresha igiharuro 3 usanga umuntu yarimo kumusugira 6 inshuro 3 ni ukuvuga no 3 bwa Satani. Rero ndabona muri iyi minsi ari byo bihari, umuntu inshuro nyinshi abantu baca hejuru nicyo bikora. Rero muvyo bariko barakora bagomba kwiragiza abantu iyo baca umusanzwe ibyo gutanga amatsiko yo gukorora amadani n'ibindi byose kurwanya Imana umusanzwe. Rero umuntu mu nda haba amezi 9. Ayo mezi 9 uko rero turababwira abariko umubiri uri kuriyubaka widevelopa wiyubaka niba byose. Ayo mezi 9 ubu bwenge azokoresha ngaha waba uriko uriforoma bwiyubaka. Igice cy'ubwonko servo byiyubaka. Rero amezi 9 ahetse yo bitagoranye acapa muri yo ndakabyagwa kuka mwisa gashishikara rero kugira development cyangwa kuguma rero byabihimba biguma byiyubaka neza bihisha ariko nofye aguma gukora neza cyangwa no mubwenge bivanye n'ibyacamo n'ibyabona nuko kugeza aho umuntu bamwita umuntu w'igihanganye umwanya amaze mu isi, ibyo yize, ibyo yumvise, ibyo yabonye, ibyo yaciyemo, kugeza aho umuntu bamutinya batuye umuntu w'igihanganye ari ku isi. Rero ibyo byose biherana no ngaha ku isi. Igihe atakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, hazogera igihe wa mubiri awambugwa, wa wundi yambikwa wo kuba mu isi, hazogera igihe awambugwa
umuntu azoca yambika umubiri wo kudapfa. Umviriza itandukaniro ry'aba bantu babiri. Uyu muntu aba ku isi yambaye umubiri wo gupfa, awambuwe azoca yambikwa umubiri wo kudapfa. Niyo banga n'abantu batazi. Abantu bazi bapfuye aragize. Oya, burya uvuye mu muntu wo gupfa. Umubiri wo gupfa niwo wari wambaye, ubu rero urasokorotse yampemu. Imana n'umuriro irasokorotse, ubu rero izoca yambika umubiri wo kudapfa. Mumurisha n'ikinga. Yaba abantu baritahuye aho yogereje Imana. Nimba ko uzamanya muri kugira ategure kuzokwambikwa umubiri wo kudapfa kandi anezerewe. Kuko uzokwambikwa wo kudapfa kandi ubabaye. Bibiliya ngo hari inzira zibiri. Waramaze kwitwa umuntu byanditse. Haseruka kuva muri uyu mubiri wo gupfa ugaca wandika umubiri wo kudapfa. Sinumva n'igitwazo batugora. Erega abarundi bari babizi. Bavuga ngo umuzimu wa naka ngo waje. Nene uva ko umuntu abarundi bazi patahera. Nacho murumvizo bi. Yego ngo umuzimu wa naka ngo nahumutse ku muzimu wiwe. Ngo kandi naciye ndamumenya amaze imyaka 10 yarapfuye. Mugabo ngo umuzimu wiwe wagize. Mu yandi majambo hande naho nyine hari igihugu. Mu yandi majambo umuntu napfa ngo agirene ngwahere gusa yahinduye ibibanza byo kubamwo, yambuka umubiri wo kuba mu isi aca yambika umubiri wo kuba ahandi hantu. Kandi kubera Bibiliya byari byoroshe cyane gutegura ejo. Haleluya. Byaryoshye. None igihe bari munda kubifata kenshi. Mwari muzi ko muzoba ku isi. Umuntu yazi ko azoba ku isi igihe ari munda kuba twa. Ngoma nabaza ubu muri ku isi ntimuri. Ninde yera ko ku isi turaba. None mbere kubera iki none kubera Satani. Kubera iki mutembera nkuko bavuye mu nda mukaba muri ku isi. Kubera iki hari abatembera ko n'isi bazohivako bakaza bisanga mu kindi kibazo. Uri ku isi mugabo niho kuko ku isi kandi rero ndi ku isi. Kubera iki utembera na Bibiliya kwa uzohava ukandika umubiri bagaca bamuhambuka aja kumura umuntu nawe agaca ashishikara mu kindi kibazo. Ikibabaje icyo kibazo gishitsemo usaza ari kibi usaza ari cyiza Imana ishobora gutega. Naho rero hari Imana ya Imana yo taza karovuga ngo ubu rero abapfuye bose basanze bagiye mu kibanza kitari cyo ndabahaye agahemwe nibagaruke bokwihanye bose. Bokwihanye bangahe bose. Mugaba ko agiye arakitse Nanga warabonetse nk'uyu mwarose ashobora kuba ariho n'abariko babipinga bazi ko batihanye neza, bazi ko abanyabyaha, bazi ko Imana muri bo batayubaha, bazi ko nabo babana batayubaha kubera we. Kandi uhaba tunaheza atari ingingo afashe ejo ace yabuka umubiri apfe adusanga agiye hahandi ntakigaruka aca kwibuka atari Imana yagize. Nari narose umwanya wo kugira hane abantu babegeranije bemera abatangize batanze kugira ngo umenye ibanga rikomeye. Iki nagiteze ko kandi n'abateguye kuko nico mu rufatiro kugira ngo Imana yubahwe biciye kuri wewe. Nuko wowe ubanza kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe akakubamo akaguhindura. Amaze kuguhindura biba byoroshe ko n'abandi bazohinduka kubera wewe. Tuje ku cya kabiri. Soma icyenda cya mbere wawe unafasha cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo.
Cete cha mbere Pawulo yandikiye Timoteyo gatandatu ku murongo wa 12. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera, ucakire ubugingo budashira bwo wahamagariwe, ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyaha na byinshi. Rero umuntu amaze guhinduka muri ndavuga ngo bonyesa amaze kurukiza niwigunganije gukoreye babwire kumukiza wa basengere muko naguze ni wewe sengera, ni wewe sengera, ni wewe sengera, ni wewe sengera mugenzi ndakwifuriza gakiza. Amen. Iyo umuntu yakiriye neza Yesu, ubwo bugingo yamaze gucakira abwaturira abandi, aragomba yuko icyo yakiriye n'abandi bagira bacaki ngo baranabaza. Murimo abadandaza, murimo abakozi ba leta, murimo ntumbaze byinshi murimo, mbega barya mugendana urabaturira iby'ubugi. Munyumvirize muze muriha amanota. Barya mudandaza hamwe, barya mwigisha hamwe na kumwigisha, barya mukorana ku kazi, barya mubana mwamana. Munyumvirize neza, birashika ukabaturira iby'ubugi. Niba utabibaturira wibaza ko bibakuza. Aha rero ni ikibazo kirekire kandi nibwo nababwira n'icyo Imana itabara ibintu bihinduke. Yaba ubugingo warose waramenye icyo ufise n'agaciro kacu, wo kwifuje yuko nawe umugendana, nawe musangiye imirimo, nawe musangiye ubuzima bwa misi yose, wo kwifuje nawe yuko icyo warose bagira bati wowe nimba wemera ko ari icy'akamaro. None ikibazo cya kindi, mbega Yesu muvuga kangahe muri bajya mugendana mu nama, bajya mugendana mu kwezi? Yesu muvuga kangahe? Umuvuga kangahe bajya mudandaza, bajya musangiye ubuzima bwa misi yose, iby'ubugingo uvyatura kangahe? Niba atavyo watura, ubwo wewe urayugwa. Imana yokubashwe kubera wewe, kubera wewe, kubera wewe wonezerewe igihe wabonye abantu babwiye iby'ubugingo bakabyemera bati nakizo nakarose. Tugomba tugende twihane twakire Yesu umwana n'umukiza wacu, turonke icyo kintu cy'agaciro nawe yarose. Wanabaza ikibazo, mbega umworozi w'inka, umworozi w'inka ntiyifuza ko zigwira, sibyo? None niwazibyara cyane zirabyara sa umworozi w'impene nawe yifuza ko zigwira. None ikibazo nishakire, niwazibyara cyane zirabyara. Umworozi wo icyo akora ni ugukora ibyo asabwa
kuziragira ahantu heza, kuzivuza iyo zirwaye, kuzitwararika, gukora ibi na biriya. Ico ni igikorwa c'umworozi. Mugabo umugambi wiwe nuko zigira iki? Zigaca zivyara. Agasanga urwuri rwarabaye nyaguru. None kubera iki tubaragira twifuza ko mugwira mutagwira? Bipfira. Wowe uri umwigisha, wigishanya n'abigisha bashika 200, nta n'umwe uravyara muri. Ikibazo kiri ko twagomba kuvyara. Hageze ikibazo nta mwigisha n'umwe turonka, mugabo uraza abigisha bigishanyamo abo mukorana ingene bangana, kubera ko nta n'umwe uravyara. Ikibazo gihagaze. Bajya kudandazanya abanyakubaho, bajya kudandazanya umaze kuvyara bangahe? Bubasha Imana kubera we. Erega murafasha kwishura umutima. None muriko mukora iki? Yavuze ngo musenge murya, muzidata twese mu nshuza yawe. None bajya kudandazanya ko batarubaha Imana vyapfiye. Bajya gukora nibura umuganga, nibura umwigisha bajya abanyeshuri ko atanu muravya kandi bababo. Bajya gusangira ubuzima bwa misi yose vyapfiriye. Yesu uvuga kangahe? Umuntu yavuze ngo umuntu yirata wagize yivuga wagize. None ko Yesu mutamuvuga umwanya muri nashema nachakora twagomba akarere kose izina ry'Imana rikire yubahwe. None izokubahwa biciye kuri inde? Bajya ababanyi bawe bagukikuje ko bagumye kurya vyapfiye. Bajya musangira akanyiri vyapfiye. Vyapfiye. Yesu arijambo yavuze ubwami bwinshi n'abagomba kwinjira amahera murabutse. Iki kintu cyatuziriye abakizwa abinjiye baciye baziga barazi nta Yesu tukivuga ngo twatera kumuvuga, nta mwanya tubifatira. Ufise umutwaro ungana iki kubw'abaga abantu mukorana ku kazi? Ufise umutwaro ungana iki kubw'abaga abantu mudandazanya, kubw'abaga abantu mukorana ibikorwa, kubw'abaga abantu musangiye ubuzima? Ufise umutwaro ungana iki? Nimba basi warahindutse wewe dufate ko wahindutse, kubera iki atabandi bahinduka muko wahindutse? Zaki abanyabyaha iwanyu barahetse bose aricyakiriye. Ntiyabona bace babishura ngo barakomandaje imitima. Weko washikiriwe warabasubiza gukomandana umutima. Urazi ko wari umeze wewe, none ko washikiriwe ngo vyari cyarukije n'igiki? Wewe washikiriwe kuko abavyitangiye baremera barahebinga, baremera baravuga Yesu, baremera baratukwa. Mugabo wewe ntakivuga. Umutwaro waheze w'abantu nta kintu bivuga ko warishikiye. Mugabo cyagira amakenga washitse gute? Yaba warashitse icyatsi gushika niwo kigiye abandi. Niba ibyo wabonye mu Mana byararyoshe ukaba ari wowe. Niba warahuye na Yesu ngo mwarabonye Pawulo amaze guhura na Yesu, Pawulo yari umuntu mwiza cyane kandi yari umuntu adasanzwe muri sosiyete y'abantu y'icyo gihe. Mugabo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe agahinduka, yagize ishaka rikomeye, aremera inzira, araja mu byago agomba kubibona ibyo yaciyemo. Ni cyo cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, kiriya gice
yaciyemo kugira ngo icyo yakiriye n'abandi bagere bakibo. Kandi kuri Pawulo n'uyu munsi turacashikirwa kuko ibyo yakoze. Urahagiye mu bwato, urahagize kugeza aho icyo yakiriye yifuza ngo n'abandi bagire bacakire bakiro. None mweho bite umutwaro wese rero si ukwiga tuko turabakarira ngo tugomba duhinduke. Imana igomba ngo abandi Imana yubahwe biciye kuri twebwe. Imana iduhindukize mu byiyumviro. Niba twarahindutse by'ukuri tutahindutse naho twifuze guhinduka kugira ngo n'abandi bahinduke, n'abandi bakire Yesu. Ibintu bireke uko byahora, bireke uko byahora. Rero Yesu tumwature n'abandi bashikiye, n'abandi bagume poneze. Tugiye tubona abantu bihana naka natubereye ikiraro, naka tubita Yesu, naka dusengere, naka poneze. Nta juru y'umuntu umwe dukeneye kujyamo twese. Mugabe ikibazo ubwo twebo twaragize icyo niba twaragize ibyo twatenda gukora turiko turabikora, nta hantu byagoranye. Imana iguhishurira aho byagoraniye, ufatanye utuhereye umunsi. Imana imbabarire mugabo ngomba ntambure kuvuga Yesu, ngomba ntambure kubabwira iby'ubugingo, ngomba ntambure kubyatura. Cenda biherekeresha amasengesho, senga Imana ndamubwire ibya Yesu. Cenda biherekeresha gusenga, ndazi ko bizokora igikorwa. Mu Baroma havuga ngo bazokwizera bate atabababwiye? Bazobwirwa bate? Babwirwe n'abandi batatu. Bitugarukako icari cyatumye Imana itugirira ubuntu tukihana, kwari kugira ngo tuvuge iby'ubugingo, tubibwire uwo ari we wese. Mwaba muvuga ngo icyo n'icyo wari oya, ibi byo kuvuga Yesu ni ibyo umuntu amaze kumuronka wese. Nibyo sibyo? Nibyo umuntu amaze kumuronka wese. Waramurose mubwire uwundi, muhanahane biherekeresha amasengesho. Muzoramye Imana ibaho mu karere, aho muba, aho mukorera, aho umuntu azoba yagize umwete n'ishaka mu kuvuga iby'ubugingo, niho tuzoronka abantu benshi imbere bya Yesu. Yesu adushobotse, Yesu adushobotse. Amen. Ikigira gatatu musomere ikigira gatatu. Cete cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri duhera ku murongo w'9 twageza ku murongo wa 12. Cete cya mbere Petero yanditse kabiri guhera ku murongo w'9 kugeza 12. Somiza rya Yesu. Ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashyiriweho kuba intego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashyitsa mu mucyo wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no ku byo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Mani guheza Imana ababisirayeli yari yabatoranije ngo babe intego igize yihaje.
namwebwe niyo yari intumbero y'Imana ngo mu binyagu Imana igize dufata akanya ko kwiyumvira munda ko wahamagawe ikibazo uri nyegu Imana yiharije nta wundi muntu agufise kuruhara ahantu waze mu kumwaca karobo harakomeye uri inyegu mu bishaje inyegu murayumva neza ni ukuvuga ngo ndaha naho ziki nta kindi kizongera umuca ikibazo rero kwige muri imbere yanjye muri nyegu Imana yiharije ikibazo naho ugiye kwita iwacu mwicaranye nasikiratura tweho turi nyegu Imana yiharije mu yandi majambo nta kindi kintu caje kutugira ko ubushobozi kidufise kw'ijambo ni Imana gusa ngo umuntu wese yishure mbere yuko Mana burya ni Imana yonyine ifise kw'ijambo kwaco catumye ingorane kandi bene da ibi bintu muze muvyiyumvireko sinzi ko muhora muvyiyumvira nibaza ko ngo dushunza kubitahura abantu bafise abo bavukana b'abanyabyaha mugabo bakaba bakijijwe wakoze kugira ngo wewe mwisango ukijijwe mugabo mvurukana bikaba ko bakijwe wakoze bajya mu bana kubera ikariwe wagiriwe ubuntu wabatanze kubera ikariwe wabatanze iri shimwe sinzi ko abantu batanga cyangwa se bakeka ko abantu ibintu batajumva ariko Imana yabyumva kubera ikari jewe aho isi baragowe bana mwibuka bahoze aho isi baragowe aho isi baragowe hari umuntu ashobora kurara mu kabari bugaca atazi ibyo arimo kandi bwaca akamaramara mugabo kubera kiri mu bubasha bw'umwijima bwa bubasha bugasubira kumubwira ko inzira inkomezi agasubira akahaye mu kabari kandi yaraye amara Imana yazikamarira kw'amahera ewe Mana warakoze uzongere ndende cyangwa naratangaye ugasanga amamiliyoni nk'abantu ku maraya abantu bakishwe iby'abantu se ku maraya era kandi akurira indege ajyanye n'imaraya bakava muri iki gihugu cy'iwacu bakaja mu bihugu by'abera ngo bagiye gufatira y'akayaga bikamutwara nk'imiliyoni 30 imana afise urugo afise abana bagowe mugabo imaraya miliyoni 30 aha tuba dukwiye gushima Imana kandi gasanduku ari abantu batakaza aka Imana ifashije akanama n'agashizemo ikintu kubera iki ntari muri ico bitigiri cy'abantu batandagize ku bishobotsi kubera iki Imana yagotoye kubera iki Imana yabaye kuresha cyane hariho abantu bagowe naho yokwifuza byanga kubera iki baza muhindukiza umuntu ubwenge nimba by'ukuri barakishwe neza kubera iki udashimira Imana ugasanga umuntu aracyari umuja wa Satani ikibazo rero yitwa ngo yarihanye Imana yagombye ngo abinyegu yiharije mugabo ugasanga hari ibindi wenyine yinjanyemo bimubwira umuja kandi ari umukristo
akaba umuja wavyo ari umukristo. Pawulo yavuze ngo byose turavyemererwa ariko si byose bitugirira iki ikibazi. hari ibintu nibi naho b'inyungu kubera bigira umuja bizohava bibuza kuja mw'ijuru. ndabizeye izo nyungu ndazihevye. Mana yagombye ngo tubinyegu igize giharije duce rero dukwiza ishimwe ry'agizene. Haleluya. Imbere y'uko isagaruka ikwiye kugira turakeneye umuvyuro nk'uwo wa kera kure. Ibi bihimana ibi biduhisha ibi duhe aha mw'isi uca tumvaho sikera imyaka yagabanutse 70 babanze abafite 80 turonka bakiri umunsi. iyo ni imyaka mike vyoba iki kunguka ivyo mw'isi byose ukazobura iki ubugingo. reka mbere tubisome Mateyo 16 16:26. kandi umuntu vyomumariye iki kunguka ivyo mw'isi bingana iki vyose niyaka ubugingo bwiwe kw'iciye. byose bingana iki. ijambo rirakomeye Yesu yavuze vyomarira iki umuntu kunguka ivyo mw'isi byose akawumubwira ati umuntu wa mbere kw'isi atunze ni naka, umuntu wa mbere yize cyane ni naka, umuntu wa mbere afite icyubahiro kw'isi ni naka. mugabo akazobura iki aha amajambo avuga ngo ibyo bifise mu bugingo bufise umwanya muto. yaba waruzi ubwenge wari ukwiye kubanza kurondera iby'ubugingo butazoshira. ibyo ukabironka mugabo kandi ukabironka ubwenge buvuga buti naho nzova ngaha ndafise iyo nzoje aho nzokwama imyaka yose ibifise ubutunzi igicubahiro ayo mashuri ibifise ntaco biriko biranyononera kwihangira mfise ryo kuzobaho imyaka yose. kandi barahari n'abahoro bigisha bibiri tubiri Aburahamu yamutunze ariko bibiri bivuga ngo ntasekunda wabagize Yobu ngo mu gihugu cy'ubuzi yari umutunzi akomeye ariko Imana imushingira indani ngo wambane ibwira Satani ngo wambane umugororotsi wacu agize ayubaha. birakunda ko umuntu atunga akubaha iki Imana. birakunda ko umuntu yiga cyane akubaha Imana. ejo bundi wamye umuntu aherutse kuja mu gihugu sinzi imyaka iheze yakoreshejwe n'Imana cyane bamwise. yari yarize amashure menshi cyane yarafise amadoktora kugeza aho abaperezida b'ibihugu bishika 16 bamusabye ati turagusavye wemere uzutubere umuhanuzi. yari umuhanuzi w'abaperezida barongora ibihugu 15. uwo muntu yarasanzwe yari umutunzi cyane kugeza aho yari afise indege yiwe yivuga butumwa agomze guhaguruka agenda n'indege kwiwe. uwo muntu yaratunze ariko yuma Imana cyane. umuntu afise amashure 18 mubuye mwibarabara riwonga naho uca ariko ahantu hose mungabana abantu bubaha Imana kandi Imana
umushikiranganji wa mbere muri leta ifite ibihugu byinshi, jewe ahakonoreka kuba Imana mpizemo ko mukora ico koko. Hitamo nimba n'ivyo binogo nyene mwavuze ngo vy'intambwe nemeye kubijamo hakonibanya n'Imana yanje. Bangana iki muri iyi bisi bariko baranyuranya n'Imana yabo ku buntu buto ntaco bumaze? Bangana iki? Aha barimo barimo bangana iki? Atazi bwemeza ko abantu Imana bangana iki? Ishusho gusa yo kuba Imana mugabe imbere Imana itaremera bangana iki? Bangana iki? Akagatonya kakabuza kuba Imana bangana iki? Ugasanga niwe gutera ingorane mw'ishengero. Mwarimu ntavuga, pasiteri ntavuga, yaragaye muri kohare, yaragaye mu basenzi, maraso ya Yesu bangana iki? Kubera binjiye nabi, binjiye nabi. Mugabe umuntu yubasha Imana akagira intango nziza, naho aba yarize amashuri menshi, naho aba ari nyakubahwa bose bunama, naho aba ari umuntu afise ibitayega, arubaha Imana akirinda ko ivyo bintu vyomubuza ahazoba imyaka yose. Ejo muzoheza niko mutunye mugende ibivuga yuko muheze Imana yakunze kugira Abisirayeli ngo muze mwiri. Ejo muzoheza niko nicyo tubaturako uko duheza n'ishengero tuba tugomba mu Imana iheza kandi Imana ariko duhora tubabara y'Imana iheza y'abantu ikabiri kwegera yaba baza gusenga kuwa kane opo muyandi macambo Imana itumira kukweza bikashata yaba baza kuwa gatandatu opo no kuwa Mungu abafise telefone ka ujya nabarika n'ukubita Imana cyane kuyijana agatelefone kakumanga hadi tugati wahu acha isoke cyangwa se areka atandika kwa musengero yibereye muri business mu Rwanda ari he musengero ntazi musengero ngene kubaho ntazi ngene go ntazi makibe marasense none Imana izokubahwa gutericiye kuri wewe na utayuba izokubahwa gute nawe ntayo wubaha marasense kumunwa gusa mugabo mu mutima pana mw'abantu b'Imana Imana ishoboze kuyubahisha apana kuyikegereza igesi ngo mubw'ingeso nziza mu mahanga ngo murabimanitse gatoya munda akabasinze hagati Yesu adufashe. Ngomba kubaze mbega ingeso ziwawe abandi bazivuga kwiki bajya mugendana ingeso ziwawe ingeso kwawe utirengagije bazivuga bavuga umukitwa imvugo ziwawe zirashimira ntaye umukitwa imyifato yawe uri kumwe n'abantu bakunze nk'umukitwa shaka akamesha kinapite no kubavuze bati mwami umwami yibakije ngo baratomumbiza twazumvise ari gitanuro wakoranisha twazumvise mugabe twebwe Imana dusabye twarayizeye ko ari Imana ishobora kudukiza muri iryo tanuro ryawe bwetse kandi aritondukiza twebwe ntidushobora gupfukamira Imana dufise abakitwa bangahe aho hantu bahaduka kusanga aribo bahaganye mu bantu uyu ni wabo kitwa vuba uyu ni wabo ndafa duhora tubona mu rusengero ari uyu ni wabo zange sorero twishimana mu ma none bazobwira none ingeso zanyu ziravuga ubutumwa cyangwa ziramaramaza Yesu kugeza aho Yesu amaramara kubona imvugo ziwawe
wa mudandaza uri ngaha, wa mukozi wa leta, mwebwe muriko mwisumamo muri utu na turiya. Iki kintu kirahamba. Wopfa gukora ibyaha byawe ugafasha iwawe hakujyanye n'abandi. Imana ikakitukwa kubera wewe. Ejo Imana ikakwandikako ati ibara ryose ndaryambaye kubera naka, ndaryambaye kubera naka.